waseguye ukuboko kisangikiye ntahandi mbona impore iwe mpore yankunda nduwa Yesu ndabizi nawe nyene abatabize Yesu ari icyo batazi ntibabona urukundo Yesu ibyo yaremye byose birutwereka uwa Yesu ndabizi nawe nyene n'uwanje ugenza ku rupfu ntacyo dutandukanya ubwo urukundo rwiwe amahoro nahisi yo kugwaho n'izuba n'inyenyeri n'uwa Yesu ndabizi nawe nyene n'uwanje